gutangira turi mu cyumweru cya 25 mu byumweru bizaranga uyu mwaka wa 2022. Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wo gutanga amaraso. Uyu munsi kandi muri Autriche no mu Bubiligi barizihiza umunsi w'ababyeyi b'abagabo. Naho muri Bolivia ho barazirikana umunsi w'abahoze ari ingabo. Abavutse kuri iyi tariki mbahereye kuri Costa Manolas yavutse ku itariki mwaka wa 1991. Uyu munsi yujuje imyaka 31 y'amavuko. Uyu ni myugariro w'umugereki wavukiye Naxos mu majyepfo y'Ubugereki. Kuri ubu akinira ikipe ya Olympiacos yagezemo avuye mu ikipe ya Napoli muri mwaka wa 2022. Yahageze avuye mu ikipe ya AS Roma, nayo yagezemo avuye mu makipe y'iwabo akomeye ari mu ikipe n'ubundi arimo ya Olympiacos ndetse na AEK Athens. Ikipe y'igihugu y'Ubugereki y'umugabo watangiye kuyikinira mu mwaka wa 2013, amaze kubatsindira igitego kimwe mu mikino 42 amaze gukinira ikipe y'igihugu y'Ubugereki. Uwitwa kandi Erano yavutse ku itariki nk'iyi mwaka wa 1981. Uyu munsi yujuje imyaka 41, akaba umunyabrazil wakinaga nk'umukinnyi wo hagati usatira. Nyuma yo gutangirira umupira w'amaguru muri Santos y'iwabo, yaje kwerekeza ku mugabane w'Uburayi ahamara imyaka 8. Erano ku mugabane w'Uburayi yakiniye amakipe nka Shakhtar Donetsk, Manchester City ndetse na Galatasaray. Ikipe y'igihugu ya Brazil yakiniye imikino 50, abatsindira ibitego 9, yatwaranye na Brazil Copa America 2007 n'igikombe mpuzamigabane cya 2009. Uwitwa kandi Mohamed Diame yavutse nawe ku itariki nk'iyi, ariko yavutse mu mwaka wa 1987. Avukira mu Bufaransa, gusa nyuma yaje guhitamo gukinira ikipe y'igihugu ya Senegal. Yakiniye amakipe nka West Ham, akina Newcastle, Hull City. Umwaka ushize yakiniraga Al Ahly. Kuri ubu ari mu ikipe zo mu byiciro byo hasi byo muri Espagne, mu yitwa Fuenlabrada. Yagiyemo muri uyu mwaka, ndabona amaze kuyikinira umukino umwe. Naho mu bitabye Imana ku itariki nk'iyi barimo Aaron Padilla Gutierrez, umunya-Mexico wazakina umupira w'amaguru nka rutahizamu mu makipe atandukanye n'ikipe y'igihugu ya Mexico yakiniye imikino 57. Yitabye Imana ku itariki nk'iyi mwaka wa 2020 afite imyaka 77. Naho rero ibihe by'ingenzi tutapfa kwirengagiza ngo turenze ingohi byaranze itariki nk'iyi mu mateka y'imikino itandukanye ku isi. Ibyo reka tubere mwaka wa 1924 ku itariki nk'iyi hatowe itegeko ryemera igitego giturutse kuri corneri bateye ikijyanamo, nkuko byari bimaze igihe bisabwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Scotland. Akanama mpuzamahanga kemeje ko mu gihe umuntu azajya atera corneri ikijyanamo hazajya habarwa igitego. Igitego cya mbere cya corner muri shampiyona y'Ubwongereza cyatsinzwe na Bill Smith wa Huddersfield Town atsinda Arsenal muri Nzeri mwaka wa 1924. Ikindi gitego kizwi cyatsinzwe muri ubu buryo nicyo Scotland yatsinze Ubwongereza mu mukino Scotland yatsinze igitego 1-0, aho uyu mukino ne wabereye kuri Hampden Park. Alec Shane yaje mu minota ya nyuma ahita anatsinda Ubwongereza mu mwaka wa 1929. 1970 ku itariki nk'iyi Bobby Charlton yaciye agahigo ko kuba umukinnyi wari umaze guhamagarwa kenshi. Hari umukino wa 1/4 cy'igikombe cy'isi 1970 cyabereye i Mexico, Ubwongereza bwahuraga n'Ubudage bw'uburengerazuba. Icyo gihe Bobby yujuje imikino 106 ahamagarwa n'ikipe y'igihugu. 1973 ku itariki nk'iyi bwa mbere mu mateka Ubutaliyani bwatsinze Ubwongereza. Wari umukino wa gishuti wabereye mu mujyi wa Torino. Umukino warangiye Ubutaliyani butsinze Ubwongereza ibitego 2-0. Igihe byari ibitego bya Pietro Anastasi na Fabio Capello. Ubwongereza n'Ubutaliyani bwari bwaratangiye guhura mu mwaka wa 1933 kugeza mu mwaka wa 1973 bari bamaze gukina imikino 5. Ubwongereza bwari bwaratsinze imikino 3, baranganyije imikino 2. Rero Ubutaliyani n'ubwa mbere bwari butsinze Ubwongereza. 1984 ku itariki nk'iyi Los Angeles Lakers yatwaye NBA itsinze Boston Celtics imikino 4-2. 1992 Chicago Bulls yatwaye NBA. 1995 ku itariki nk'iyi Houston Rockets itwara NBA yikurikiranye. 1998 ku itariki nk'iyi Chicago Bulls yegukana NBA ya gatandatu mu myaka 8. 2005 ku itariki nk'iyi umunyajamaika Asaf Powell yashyizeho agahigo ko kwirukanka metero 100 kuri stade ya Olympique ya Athene mu Bugereki. Umugabo
yirukanse metero 100 mu masegonda 9.77, agahigo kaje gukurwaho na Usain Bolt. Na kane ku itariki nk'iyi San Antonio Spurs yatwaye NBA. Uyu mukino wa nyuma wa NBA wakinwaga ku nshuro 33, Lakers yatsinze Orlando Magic imikino 4-1. Icyo gihe Kobe Bryant wa Lakers niwe wabaye MVP. Naho mwaka wa 2018 ku itariki nk'iyi igikombe cy'isi cyabereye mu Burusiya nibwo cyatangiraga. Hari ku nshuro 21 hakinwa igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu bagabo. Ku munsi nk'uyu nibwo hakinwe umukino wa mbere hagati y'Uburusiya bwari bwakiriye irushanwa na Arabia Saudite, maze imbere y'abafana 78 na 11 bari kuri Luzhniki Stadium mu mujyi wa Moscow. Uburusiya butsinda ibitego 5-0. Iki gikombe cy'isi cyatwawe n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, murabyibuka. Nabwo yatsinze 5, 2010 yatsinze 4, hanyuma 2014 atsinda 2, ari nabyo byatumye aca kuri Ronaldo igifaru. Cruz kandi niwe mukinnyi umaze gutsindira ikipe y'igihugu y'Ubudage ibitego byinshi, afite ibitego 71. Igihe cyose Cruz yabaga atsinze, Ubudage ntibwigeze butsindwa umukino. Cruz nta gikombe cy'isi na kimwe yakinye ngabure gutahana umudari. 2002 yatahanye umudari w'umuringa, 2006 na 2010 atahana umudari wa bronze, hanyuma 2014 atwara umudari wa zahabu. Cruz yasezeye mu ikipe y'igihugu tariki ya 11 Kanama 2014. Uwitwa kandi Wesley Sneijder yavutse kuri tariki mwaka w'1984. Uyu munsi yujuje imyaka 38, akaba ari umuholandi wazakina umupira w'amaguru nk'umukinnyi wo hagati asatira muri Inter Milan n'ikipe y'igihugu y'Ubuholandi. Yavukiye Utrecht mu Buholandi ku munsi nk'uyu mwaka w'1984. Sumubyara ari umukinnyi w'umupira w'amaguru. Uyu mugabo yakuriye mu ishuri ry'umupira w'amaguru rya Ajax, ari naho atangiriye ibikorwa byo gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga. Yahatwariye ibikombe 4. 2007 yagurishijwe muri Real Madrid kuri miliyoni 27 z'amayero, anahita atwara La Liga akigera muri iyi kipe. 2009 Wesley Sneijder yerekeje muri Inter Milan, ari naho atwariye Champions League n'igikombe cy'isi cy'amaklabu ndetse na Copa d'Italia 2. Mu ikipe y'igihugu y'Ubuholandi, Sneijder nyuma yo gukina mu makipe y'abato ku myaka 17 muri Mutarama 2003 nibwo yinjiye mu ikipe y'igihugu nkuru, ayifasha mu mikino itandukanye, nkaho mu gikombe cy'isi cya 2010 batsindiwe ku mukino wa nyuma. Uyu Sneijder niwe mukinnyi umaze gukinira Ubuholandi imikino myinshi, yakiniye imikino 134. Mu bitabye Imana ku itariki nk'iyi barimo Mike Mitchell, umunyamerika wahoze akina umukino w'intoki wa basketball, wakinnye mu ntyoza za NBA All Star 1981, ndetse yanabaye Italian League top scorer w'1998. Yitabye Imana ku itariki nk'iyi mwaka wa 2010 afite imyaka 55 azize kanseri. Naho ibihe by'ingenzi tutapfa kwirengagiza byabaye ku itariki nk'ibyo, reka tubere mu mwaka w'1985 ikipe ya Lakers yatwaye NBA itsinze Boston Celtics imikino 4-2. Bibiri n'icyenda ku itariki nk'iyi wahoze ari igihangange mu iteramakofe Mike Tyson yashakanye na Lucky Haspacer. Ubukwe bwaba bwabereye La Bala Wedding Chapel muri Las Vegas, Nevada. Na 14 ku itariki nk'iyi Serena Williams, umunyamerika kazi ukina umukino wa tennis, yakoze impanuka y'imodoka yapfiriyemo umuntu kuri Palm Beach muri leta ya Florida. Naho muri 2019 Rafael Nadal yatsinze umunya-Autriche Thiem Dominique amaseta 3-1. Nadal yahise yizuza French Open 12 n'ibikombe 18 bikomeye mu mukino wa tennis.
ibyo byari biteye mu byananze itariki nk'iyi mu mateka y'imikino itandukanye ku isi. Ngiye gutegurira nkanabikugezaho ndi Esther Fifi Uwizera. Muri Green Star Engineering ibikorwa bibarizwa architectural works, ibishushanyo bigezweho, amazu ageretse, topo map ku bantu bacukura umucanga, amabuye y'agaciro, amabuye yo kubakisha, nabo turabafasha igiciro kiri hasi cyangwa kiri hejuru bitewe n'uko wifuza inzu yawe, bakabatanga serivisi kuba utabaruwe land registration, bakabatanga plot identification, kuza ibyangombwa by'ubutaka. Audio Jungle.